Okay. Ndashaka ko wisiga nkakubona wisize usa neza sivyo? Ko nakija kwa papa Karalise kwisiga biherereye. Nane ngene bizi shaka kukubona umaze ko dukundana fatirage saka wisige ndakubona neza. Okay. That's what dukundana cyane. Niko nakija kwa Inosa ndugusha niyumviriye. Ari tutarabona rero ntaragukorera. Nitujaye. Ntekereza kukukira umujene. Reka kumbwiye. Aho njanye wanyu kampiriza hano. Ntashobora kwaza n'igihe cyose. Utubutabaye na jewe ndagukora. Reka Erike ibigeza kugirira. Erike. Kijya gitaba reka gitaba. Aho gishaje. Hewe yabaye mutama mu mutima n'ubundi nta myaka myinshi nta myaka myinshi bijya hafi se ako nyamba ari ibibazo nyene yashaka we ngiye kugukora hamwe n'abagukubita agukusa amaso azitora ikosa kuri Erike aranyanya nturakinkunda kudana nicyo gituma ngomba kumugukura mu mutwe hamwe ataniciyumviro ayo gabana nawe urampaye ngo nisige kubyambara seka nawe ngohe aho nyeneshe aho niki mukama nawe ubushubuhere mba ari nari natsunga usiga ufise imikama myinshi ariko je nabaye okay abona wow aranyitayeho nuko nyine tuba turi bubijyane ngwiki oya ni vuba cyane ntabwira ikibazo na kimwe cyangwa ntugire ntapage ndadushiza hano kipari hama ndashaka ko impuzu yicarako sibyo yicarako nayo dusenge kandi ni amabuye ukuntu urungano nikigwaro dobicu nkuko bikwiye barabyibushe buno bahenuka badahenutse yaratomboye ari kwa Erike ndadushiye yicarako nayo sibyo rero oya ntiharagira gusenga harageze kadusanga imirimo oya turaza gusenga mu ijoro kubera urazi ko tuje mu mpwemu kandi nari nkumbuye ko dusubira gusengana pe nta kibazo jane wanibereye okay ndabona waberewe merci si ubishaka atawongire nje rero nagomba guca umugani harabaye inkware n'incira zaba mu ishyamba zari bikundanye byarasangira byaratemberana rero igihe kimwe haba umugizi wa nabi aturira iryo shamba byabamo hama inkware ibwira incira kubera wowe udashobora kunyaruka reka jewe ndagufashe ndakungurutse ibwira iyo ncira ati zinira ngaha kuri zose hama ndakugurukane ku kandi gasozi atamurirure iyo ncira icirazingira mu izosi iyo nkware icirayigurukana hama ya ncira ikigendera duwega buke buke ya nkware iravuga yabwira incira ati ariko wowe urafise akariganga muhogo ya ncira ishikira kwinumira bishize ya nkware ibwira ya ncira ati rero va mu izosi ya ncira yashishikira kuguma idwega kushika yaho inkware imuvuga ngo ariko wewe urafise akariganga muhogo ariko incira ikomeza kwica amatwi uwo mugani wawusobanukiwe urawutahura nawe nigishije iki
ego sinzi intumbero bavuga ariko ikintu uwo mugani unyigishije incira ni nka kurya abantu bashobora kuba bakundanye mugabo icyo numva notahura akariganga mu nkogo ni kurya kuntu abantu bagaragarana ko bakundanye canke bamereraniye neza ariko mugasanga arafise akantu k'akazigo gasanga arafise akantu nyene tugurukiye umugenzi wiwe akagenda nyene aramunyoha nk'uko kunyohana kwa nyene ko kugenda nyene ubabaza umuntu indani bukebuke je nico ndabisigura kurumva incira yari mbi cane kubera urumva yari ifise urukundo rw'uburyarya ntiyigeze niyumvira nico kiza iyo ntwari yayikoreye numva wagitabuye cane yakira rero ni wowe yakira ni wowe ariko rero birashika umuntu ashaka gukora icyiza guhera ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatanu wanashaka no ku wa gatandatu agakora icyiza ariko akagera samedi cyangwa akagera dimanche yarambiwe nabo rero birashoboka abo barambiwe igikuru rero ibyo ntitwobipfa tubane ko vyahora wiha amahoro ko waruri nanje niha amahoro ko narindi arico utazi rero ugiye kukibona sa ico utaraba mugiye kukibona ndakikwereka Hawa ni wamutama wewe wamubonye nguru ndamubonye yumva ndashiduka icyo ukamena kubwira wamutama ndakuvuga zominga singuru wamubonye nguyu wamuko nirikiga ngahamutse wanga reka ndabona ko Imana mwishuri nibiki ngaha uburemere ndakwice reka bantu reka gatuye amatsina muke ntibakabeshya kari karatwemba nk'akeza kwiwe ndafise ibintu je ngo manda kubaza burya we rimwe na rimwe mu mutwe ubu kwije neza nimbaza sindakumva mviriza ndakubwira mbe hajya uheruka wagombye kugira iki kunyicira idiri gusa ariko icyagutunze ni kimwe warakazibiye umunsi nzogasakuru uganza ko madakazibiye misi yose iyo wihenda ugafyodoka iri rimwe ukihenda rimwe ibi bitama nariko bihindura icyapati bari hakuvuga ntungu rutoki kwanza tekana ndagusome bende usomye barya biwawe nagusavye warabonye nouveau modèle we nakutoye warajegenyutse ico kimwe na Francine ubu naronse nouveau modèle uzupime ibyo uzopima byose c'est diamant samahera cyane tunga fiziki
wewe cyane yinjiye hatazi panansiye modere ibyo witonda ubaze mara no kuvuga nyenyenyenye aho urasama n'iminwa ngo asino pomode aho nibona kushaka ibigezweho urabizi amajambo nuri vege ry'umutama mbega wewe uribuka kuri senge sengera mu kirago senge wahehe bakagorewe mbwira uburyo washitse hamwe ndakwisha mbwira washitse haguki kashitse haguki kagenda kabone ibi ni biki ibi muri kabone ibi ni ibi yabagoki haguruka ndakubagira haguruka ibi byose warikoze kugira warikoze gushika ko ndakwica urasa telefone ari wanyu babya ubuzima bwanjye burarangiye igihe wabaye kuzigira hano kumbe wakabaye ihunguro kone boss wawe mondekere gato mondekere ipataro zawe zamu nabibonye wazibonye ibi warikoze ugira ushaka kugenda bansubira urabe ibi bisibuye wabaye ingorozi kugeza hose hewe ntugire ibuye nawe kwicisha ndakwishe nawe ndakwishe ninde ubuza mbere nyarutsa tuguhaye iminota ibiri nyarutsa oya nyarutsa ndakwica kandi nyarutsa nyarutsa uyu none ntazokubura yinde ukubone bose uri kumubona kintu wibuka boss cyo wibuka kuri wibuke boss kuri kuri urazi wa nini wibuka hana ndamuhane gatorasa ahubwo ni jini aho urapfa yashize ngaha reka ninje mu gikoni aho yirarira asanga ntiyavuye nyarutsa rero mbwira ibi byose wabigeza kwirushaho kuko ndababana umushatsi nyarutsa uwo mungu uko abintu ko mbura baba ndakwica una musi ndakwica ibi wiyumvire kundo kugira ngo ushike kuko yaragasindoga ibi ni aya mabyagira urabona ko wakagore kuno ibi ni bibira baho preko ariko ni Ninguém tinha de kugira jewe unyoke jewe ndakwica nyamutsa nganje wana mondoka niro nakaranda mubwira nyamutsa nyamutsa ibuherero nyamutsa nana wumvise boss ndamunikira hanze cyo tutamucagisha
z'ijuru zizigira Yesu gusa. Ubu byaraciyemo. Ibikize. Waravyaye, wavyaye igitwarire, byagenze gute? Ndabahiga. Dado ya. Nubwo novyara igitwarire frere. Natuma nzana nyina wabo bakabana. Ko ntigeze mbona no kuri stativasi canke babaguteye ntavyo waruzi. Yoga dada. Ntunyizeye frere. Twarakuranye ntunyizeye. Ni sawa. Ahubwo reka dusohoke ndabikubwira neza. Sivyo twicaye dutuje. Ubimbwira neza. Sawa. muriki igwa n'umuco wamwemu w'Imana yera iyanja anasinemba anizigi Yesu gusa. Karibu. Amahoro. Sawa. Amahoro. Meze neza. Nyene nahinda kukumbuye. Bija gute. Wewe nyene hari ibintu byinshi cyane. Cyo tuma nyene nakwibagiye. Siriko ndavyiyumvisha siriko ndabitahura neza. Nubu ko dutekeye ko nibi. Urumva naragiye ahantu ndicara ndiyumvira ubugeni twatanguranye naziyeko kugira mba tubandanye umunezero tubandanye mba tubandanye umubabaro nk'uko dusanzwemo tubandanye hanaziyeko pe Aziyeko. nyene Hirabo cankeneye basi. Ibintu sindiko ndabitora nibaza ahubwo ko ndiko ndarota. Yeriki waje utanteguje. Urumva nakaguteguza gute nta telefone ifise. Telefone yanje kazamo kagize amanyanga yako. Nyene nimba arayigurishije. Nimba vyagenze gute? Nyene yambwiye ngo bayimwibye. Zamugashaka mwumvira mwari mubanye neza. Ayo manyanga yagarutse gute kugira ngo ngeje mbere sindiko ndabitora ndiko ndarota canke niwe wenyene. Vuga basi utankeneye nibandanye niki. Oya, wowe mbarira ikibazo ufise cyane cyaho. Je nta kibazo mfise ibintu wambwiye naragiye hano ndavyiga nsanga dusangiye urugendo rwo mubabara. Rero twofuma tukomezanya nimba tuzobandanya tubabara ntibazogere tukanezerwa. Nahisemo. Kuvana nahereye gashanda kubwira nkabona ntera akagere ngo zamu mbeho kutaje uzanye n'umwana. Nawe uratangoye abana baraja kubaka hagenda bakuze. N'umwana wamusizeho uko wambwiye ngo n'uwawe ntateye isoni. Ari kwasi. Atandi kari uzi bibaye uzi ibintu binshikiye je n'ubu sindatora ubwenge sindabona neza reyere ibyo mpejeje kubona ivyari byo Irikishije ubu nta makuru afise umuraja ngaho mu nzu mukaryama akabindura mu nzu we ntibona ku munsi umwe hazoba
n'umuriro mu nzu ntimumenye ko Nako gasinziriza umwana yari karanga. ugira umbwire ku bintu bibaye n'induru ibereye aho n'intambara ibereye mw'iyo nzu kadakintu wewe wumvise ahubwo ndumye Oya bebe yari karangora ngo ndasinziriza wewe umwana. uraje hajya mu nzu karyamika Na kimwe numvise. Nanozi yuko dufite inzu nini ya na kiriya cyumba cyacu kiri kure cyane. reka ari byo utazi ngiye numva karungoye ubwo nyene numva rizamu ninjiye nsanga Constance na Zamu bafatanye Constance zamambwira ati ndamusanze ariko akora ibidakorwa ngaha nsanga amabuye afise imitwe nka bwa bugomba bwa ruguru ntumbwire Gafashe impuzu zawe n'impuzu za bose ashira kwa mabuye sanga ariko agira ibintu numva nkuzi ko nanjye ndaguruka arafata turafata mve ya mpuzu zawe reka gina mwipe namuzanye gute nanjye nahati reka barozi bakoreshwa n'imiyaga baragenda mu miyaga nari impuzu zanje yazirose gute none abarozi reka gena mwipe reka n'umurozi Murugi wanje none twe turazi nyene yinjiye nawe yawe yaje no se waruri none wamubonye namwijije gute kandi numvisa nanje ngwako numvisa ngwako ankubita nsanga amabuye n'impuzu zanyu ariko agira ibintu wenda kuge turagwana bose yataza yanyica isi y'u Burundi intambara wari kuyikwereka ni intambara itanisanzwe ndakubwije ukuri kuvyo nabonye imyaka n'ibiki jewe numva stress umviriza rero Zamu nta kintu na kimwe gisigaye ku mwaka ndose tunwe kabisa tugire bebe tugire tunwe nawe uranwe bikuru mwaka utani kazi ya yose ushira Constance mu nzu yiwanje byo numvise uruntu runkora reka twikuru ndakanguka riganage nk'umusazi Imana iramukunda ona ari kumubona aho nyine ndashaka umwizo kuri from ikibazo wagize kugira urinde wiyumvira ukaza utananeguje ikibazo nagize urukundo rurajyana urukundo rwaransaze ruramenya umutwe ruradoga ruramboreza ibyo kwihanganira biranga rero nafashe ingingo yo kwishora nk'inka idafise umwungere kubera naharoye n'igihe naherekezwa byabaye iby'imfabusa naraherekezwa n'iteka izuba ryaka Imana iraba ibibona mugabo ntivyambereye amahirwe rero nishoye n'umunyakire ariko none urinde wiyumvira kuza nkuko nawe ndabikubwira utigeze unyandikira na message ubona n'igihe cyari giheze warantaye akuje kuri byaguhereye nakubwiye ko telefone bayimpaye aha rero by'ukuri neza waje naje none habura ikingo nk'ikari naje pe kandi n'umutima wikunze okay karibu usa rero nkuko namwe ndagufasha reka no umeze ngufasha wacu uguma ngaha uraba ivyo ngaha uraba utwo burarondora biri mugabo kereka nce simbira basi kw'isoko ndariko no kurongera n'agatenge kuko ndakurondera n'uduhuzu na tubiri kuko cyukuri ndabona ni hatari kandi agusigira amahera make uraza kubura koresha kugira ngo ndahabe kwari menshi nsomiki urasoma uko kumwe yewe kandi ndagushimiye cyane kuba wikorera kintu wari bwahure na shetani ndiko ndakubaza wari bwahure na shetani ntabwo utari bwamubona no munsi rero urahuye nawe n'abandi uzobacira umugani ko gutwara umugabo atari uwawe ihanishwa agasuzuguro nkaka ihanishwa akagasuzuguro madame ndakubwire aho wahuye n'ishetani mbi ndakubabariye nawe ntiwambabariye sha
ushoboye kugira utuguje ariko ntiturika tururazi yewe shetani ndakurahiye tekereza yewe shetani naho uduhiga ntituri abawe turabana b'Imana ukora uko ushoboye kugira